mu runani uburundi bwa bose nabo kuva amatora abaye ntitwari bwumve akajambo kabo, ariko uno munsi barushe barava mu gacerere baravuga. Nabo nyene ntibaja kure y'abandi, bariyamiriza amatora y'inkinamico yarayabaye. Ariko rero imbere yuko mwumviriza ivy'urunani uburundi bwa bose rwashikirije, reka mubanze mwumvirize kano kantu bari bavuze imbere yuko amatora aba. Ariko kandi imbere yuko mukumviriza, reka mubanze mwumvirize umukuru wa seni ingene yari yashikirije ijambo yemanga yuko amatora azogenda neza. Twari twagize agakomantere dutebagabo ko uyu muntu umenga ibi bintu abivuganya agahemo, umenga ariko aritwengera nyene, wamengo arazi bizoba. Twari twagize agakomantere, reka mwumvirize ijambo ryiwe uwo munsi, muce mwumviriza na komantere twari twagize. Turasubiye kuvyemerera abarundi bose na cane cane abariko baritegura kuzoja mu higanwa k'umugwiseni uzotunganiriza bose, atakuraba munsi, atakamwana wa mama, atamwana n'ikinono. Ugerageje kuraba ingene yariko arabivuga, urabona ko nawe nyene yariko arabivuga atavyemera, yariko arabivuga bitavuye ku mutima. Urabona yuko umengo nta buseriye bwarimwo. Hari igihe umuntu avuga ikintu ukumva yuko kivuye ibwina mutima wiwe, ukumva yuko avuze ikintu yemera kandi agashiramwo n'inguvu nyinshi akagishimangira. Subira mwihweze murabe ukuntu yariko arabivuga, murabe ko vy'ukuri umuntu yariko avuga ibintu bivuye ku mutima. Nivyo ntivyoroshe gusoma ibintu biri ku mutima w'umuntu, mugabo bivanye n'ukuntu abivuga akabishikiriza. Mwimvire nk'umuntu yo gusaba imbabazi ariko yitwengera. Arambabarira shaho. Aho mwico gihe naho yo gusaba imbabazi urumva yuko bitavuye ku mutima, kuko umuntu akubwiye ijambo rivuye ku mutima, urabona yuko n'ukuntu arivuze n'ukuntu arishikirije, urabona yuko vy'ukuri riri mu buseriye. Atakuraba munsi, atakamwana wa mama, atamwana n'ikinono. Kumbure ngira ngo kwari kuryoherwa kubera ari imbere y'abakuru. Okay, reka tubandanye. No mu mugambwe kodebu basa n'abamaze guhebura, baravuga bati iri higanwa ryoshoboka gute? Muri kodebu rero Kefa wewe vyumvikana yuko aza yabaye umufilozofe, atujana mu mugwi Barcelona na Manchester United. Ati mu gihe Barcelona wohura na Manchester United bagomba bakine, abahagarikizi bugo rukino bakaba ari abo muri Manchester United gusa. Atugo rukino goba ruhengamye canke ntigoba ruhengamye. Abari ngaho bose baciye bavuga bati basha ugo rukino ntirubaho, goba gwarahetamye, goba gwaragoramye, ugo rukino goba rugubusuma ntacovamwo. Ubu Musongati FC na Egre di Santo boja gukina umukino, hanyuma tugasanga abarorerezi nabo muri Egre di Santo gusa niho basifuzi. Byukuri uwo mupira wogenda neza cyangwa muguhengama, muri mufashe uwo mupira wogenda neza cyangwa muguhengama. Urumva yuko rero hari integuro yibonekeza n'abatayivuga neza yo guhengama. Ariko twagomba duhumurize abanywanyi umugambwe kodebu n'abandi barundi bose. Aha rero mu vy'ukuri nk'aka kabazo ukabajije umuntu w'umutima, umuntu w'ubuntu, umuntu akunda Uburundi, umuntu yipfuriza ineza Uburundi, umuntu yipfuriza Uburundi kuba igihugu c'amata n'ubuki, umuntu atipfuza akarenganyo, ukamubaza nk'aka kabazo Kefa atanze, inyishu woronka nuko yokubwira ati
mu vy'ukuri ngerageje kumviriza uwo mugwi canke hoba harimwo uguhengamira ku mugwi umwe. Uwo mugwi ntiwoheza ngo uhagarikire urukino neza. Mugabo umuntu ya anesthesi yasinzikaje umuhaka akabazo aca kwishura ati reka urukino turazi ko ruzogenda neza cyane. Voilà, aha rero niho upimira wa muntu yategwa anesthesi n'utatewe anesthesi. Ivyo nibaza ko vyumvikana. Wewe upime akabazo kabaze umuntu wese uti mbega bigenze uku nuku mu migwi ibiri igomba ihiganwe bigaca bigenda uku nuku, abasifuzi bakaba bava muri uyo mugwi umwe, mwibaza yuko abo basifuzi batohengama. Voilà, nico gituma bavuga bati umugwi utegura amatora utegerezwa kuba ari umugwi atawegamiye. Abawugize bategerezwa kuba ari abantu b'abashinga ntahe badakukira mu mugambwe n'umwe. Abashinga ntahe babunyoye bavuga bati iki kirera canke kirirabura. Ariko kuza kuzana abantu soma mbike na CNDD-FDD nyene, kandi CNDD-FDD iri mu migambwe izoba iri kwirahigana. Ibintu murumva yuko birimwe amahinyu ateye ubwoba. Aha Kefa arerekana nuko amatora yamayibwa kandi bikavugwa n'abasenedefite bonyene. Bakavuga bati twama twahinyanyuye wamaye inka. Uvuze guhinyanyura abasenedefite barakumva cyane. Mu minsi heze yegwisha amanama bambwiye ati none ga president kubenga twebwe ivyo twari twabonye mu biro vy'itora sivyo vyasomwe, ni none babihengereje ku mugambwe wahe? Uwo mugambwe barawubwiye mugabo ndawibagiye genda za kwibuka hanyuma. Aha twoca twibaza tuti mbese yari iprona yari senere uwo mugambwe naje nawiyumviriye biranka ko ndawutora. Murumva ko Kefa nawe nyene yarusha akaba umufilozofe ngaho mu mvuga asigaye akoresha. Uwo mugambwe ntarawibuka gushika n'ubu. Uwo mugambwe nyene nibagiye hari naho muhura bakubwira ati nukuri tutahinyanyuye. Ati muri uwo mugambwe nyene je nibagiye izina, hari abo muhura vy'ukuri bakakubwira bati twarahinyanyuye. Ati sivye imbeshere reka tukubwize ukuri twarivye. Voilà, nico gituma benshi bavuga bati inzego ziriho kino gihe zagiyeho kubera ubusuma. Bati nico gituma nico gikorwa cyo kurongora kibananira. Bati kuko kwiba ingoma ntibigoye, ariko aho yivugiriza niho haca hagorana. Bati twarahinyanyuye bamaye inka. Murumva rero ko nubu babigenze. Yego ati muri kano karere hari hatsinze naka. Bakavuga bati gira amahoro, muri kano karere hari hatsinze naka, ariko tumaze guhinyanyura haciye hatsinda naka. Voilà, nuko bimeze rero. Ibisije ndabivuze bivuzwe na Kefa, perezida wa Kodebu. Hari n'abandi bamaze gushinga intahe bavyemeza yuko amatora yibwe, cyane cyane mu bari bayahagarikiye ico gihe. We wishimiye iki? Abantu bakuriye mu izo ntara za ruguru niwe baza kunyumva neza. Hari umuntu atunze inka avugira hejuru inka azozicungera. Sa wowe inka uzorora inka zawe kandi umusuma utanze ahari yoca vyumva akaca guhinyanyura. Ntavyo tuvuga bazohinyanya basaye twategeye. Iri jambo rero Kefa yakoresheje ati azocungera mpaka abo basuma bafate. Voilà, ubu rero reka naho twumve ivyo avuga amatora yarangiye. Twumve ko yacunze, twumve ko yaraririye. Ayo masitarateji rero yemereye abanywanyi ati baramenyereye guhinyanyura, uno mwaka hoho ntibaduhinyanyura.
basha jewe navuze nti reka ibi bintu Keva avuze tubihe umwanya turabe ingene azorara acunze kugira ngo ntibamucemwo kugira ngo ntibamuhinyanyure. Reka rero twumve ibyo agona ubu amatora yarangiye. Basha amubona ibintu biraza nabi ndakurahiye. Aya matora kuva agitangura yaranzwe n'utunenge twinshi. Aha twavuga yuko imigwi itegura amatora yarimwo umugambwe umwe kuva ku mugwiseni gushika mu biro vy'itora, urunani Burundi bwa bose n'indi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bakaba barakumiriwe. Twerekanye yuko urunani Burundi bwa bose rwakumiriwe mu kwitoza na cane cane mu nama jambo z'amakomine hamwe na bamwe bakuwemwo mu kwitoza mu bashinga amateka. Twerekanye kandi yuko ku munsi w'amatora habaye ubusuma bwinshi, aho inderetsi z'imigambwe n'inani bitavuga rumwe n'umugambi uri ku butegetsi hari aho babujije kwinjira aho ibikorwa biriko birabera, ahandi agasohorwa hageze guharura. Bikaba vyatumye amajwi y'urunani Burundi bwa bose n'ayindi migambwe eka mbere n'amajwi y'abatacu babivuze ko yasomwa yitirirwa umugambwe uri ku butegetsi. Twerekanye ko hari hamwe ubuzu bw'itora wasanga buri ahantu habona ku buryo abantu babona ivyo uri kuratora, abandi baje gutora bagasanga baza bamaze kubashira ikimenyetso imbere y'umugambwe uri ku butegetsi, bagasabwa gusa kuzinga no gushira mu isanduku ry'itora. Ahandi abagize ibiro vy'itora hamwe n'urwako rw'imbonerakure baragenda gutorera abantu ku nguvu. Hari naho ubwo rwaruka nyene rwaronka uruhusha rwo gutora incuro nyinshi canke rugatorera abantu incuro nyinshi atanirangi rirashigwa ku ntoki zabo, hamwe n'ubundi busuma bwinshi bwagiye uribonekeza. Kubera ivyo vyose urunani Burundi bwa bose rwamenyesheje yuko rutemera ivyavuye muri ayo matora yaranzwe n'ubusuma. Rusaba yuko sentare y'ugashingiro nayo nyene itokwemeza ivyavuye muri ayo matora. Urusaba kandi ko leta yotunganya ayandi matora ahurikiyemwo bose abaye mu muco kandi mu mwidegenzo. Urunani Burundi bwa bose rumenyesha abarundi n'amakungu ko rugiye kuguma ruhagaze ruharanira demokarasi, rurangiza rusaba abarundi kudacika intege ariko kuguma baharanira uburenganzira bwabo kugeza igihugu cacu kirongowe mu nzira ya demokarasi. Ubu rero muhejeje kumva ni wa Kefa nyene barasubiye baramucamwo, kandi yari yemeye yuko basha azozibira mpaka afasha abasuma. Ariko rero Kefa yari yihenda gose ico gihe. N'abahanga n'abaegisupere n'abahinga ivyo bintu barabimenyereye. Iyo baciye ubwenge bwo kwiba bakananirwa n'ubwenge bwo kubaka, haraje dayimoni mbi. Baraciye ubwenge mu guteka umutwe wo kwiba igihugu. Ndababwire byari ibintu murambona nkavuga nti iyi ni laboratoire nk'ivyakozwe n'umuntu, nk'ivyakozwe iyi ni laboratoire ni zacabwenge zanka gukora ibikorwa vy'iterambere, mugabo ubwenge bwo kunyonora kurondera ingene biba n'ibikoko kabisa. Ubwenge barabufise, ndavyita dayimoni. None ko bafise ubumenyi. Ibi vyose rero Kefa n'urunani asanzwe avugira bigize gugu, bigize nk'abatabizi. None nta nuwoza atangazwa n'ivyo bariko baravuga. Nuko rero Imana nibahezagire mwese. Reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Urazokwemera n'ivyo abantu bavuga. Niyo umuntu umwe yavuga ati ibi bintu bimeze uko, uwundi akakubwira ati bimeze uko, uwundi akakubwira ati bimeze uko, abantu 5 10 bakakubwira ico nyene, uragomba ugikorereko, azoba ari ukuri. Nta nkeka rero CNDD-FDD yarivye, kandi rero nuko kwiba yagize yibanye ubujuju bwinshi cane. Kare hoho yahora yiba abantu ntibabone neza ingene vyagenze, ubu hoho yahisemwo kwiba ku mugaragaro bose bitegereza. Muriyumviye yuko BOSE bagaruka kuri bimwe.